Ndasubiriye kubakaze inshuti banywanyi mubana natwe amakuru n'ibiganiro tubandanye gushikiriza ku muntu ashikuranye mukunda cyane muri rodere ya Isange TV. Uyu ni umwanya w'amakuru aba agaze ko muri rurimi rw'ikirundi. Amakuru muba muri kumurashikirizwa n'imbonesha kuri yanyu mukunda, imbonesha kuri muri rodere bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza n'amakuru rero abiri bavuga mu mihingo itandukanye. Ico ndagusaba fyonda sabone na partager niba utarafyonda kugira uzura wa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no munesha kuri mukunda cyane imwe rodere ya Isange TV. Imbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Ndabaye kaze rero nimwe mwese mudukurikira muri mu gihugu cyacu Burundi, badukurikira bari mu makungu ya kure ndetse n'abari mu bihugu bibanyi, mwese ndabahaye kaze mu makuru tugira tubashikirize ku isaha. Amakuru abayiri wavuga mu mihingo itandukanye n'amakuru kandi haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mugenga mu Burundi habura iminsi mike y'ingo dutangura amatora, n'amatora yimirije muri ukwezi kwa ruheshi, akaba ari amatora y'abashinga amateka, abajenama b'amakomine ndetse n'abamakuru b'imitumba. N'amakuru rero agaragaza ko aya matora ariko aravugwamo kunyinyurana mu bategetsi bakomakomeye, aho ndetse na Gervas Ndirakobuca ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo bose batanguye imyiyamamazo. Ikaba rero hari ibintu biriko biravugisha abanyagihugu amajambo menshi, aho bavuga ko rero ibintu bishobora kongera bikaba bibi. Bavuga ko rero abo mugambwe uhurikiye ku butegetsi CNDD FDD ari bo ngo boba biganziye mu bibanza by'abashinga amateka na nkenguza amateka ndetse n'abajenama b'amakomine, aho ndetse banavuga ko kuri ubu ngubu umugambwe CNL wo ngo wamaze kuzima. Nimbwiye kandi Honorable Agathon Rwasa wahoze arongoye umugambwe CNL Nyankamugayo atanga intahe akavuga ko ibishoboka byose azobikora kugira ngo umugambwe CNL usubire kubona ijambo. Yagiriza umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD urongowe na Perezida Evariste Ndayishimiye ari we mukuru w'igihugu cy'u Burundi nyene, ariko umugambwe wo murabisi neza ko urongowe na Reverien Ndikuriyo. Ibi rero biravuga ko uyu Honorable Agathon Rwasa avuga ko azokora ibishoboka byose ndetse n'amaraso ashobora kuzomeneka, ariko amatora ya 2027 Evariste Ndayishimiye ngatazoyitoza nkuko bishikirizwa. Amakuru rero duhawe n'amasoko yacu kandi tuza kugaruka ko nayo nuko umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervas Ndirakobuca ubwo ngo yaragendeye intara ya Cibitoke nyene ngo yaragiye mu myamamazo yo bahuye n'isanganya rikomeye, ndetse binavuga ko ashobora kuba akomeretse cyane nkuko bishikirizwa. Ibi kandi biruko mu gihe imyamamazo yatanguye Gervas Ndirakobuca nyuma yuko akombojwe mu kuba mu polisi agahabwa karuhuko k'izabukuru, nawe yatanguye imyiyamamazo. Mbese iyi myiyamamazo igamije iki? Hariko haribazwa byinshi kubijanye n'imyiyamamazo ya bamwe mu ndongozi zo mu butegetsi, aho rero abanyagihugu bariko baridoga bavuga ko kuri ubu ibiriko biraba mu butegetsi bwa CNDD FDD muri aya matora ngo bigaragara nkaho yo bari amatora y'umukuru w'igihugu azoba mu mwaka wa 2027. Kuri ubu abanyagihugu ngo byabananiye gutomora neza nimba amatora tubwira twimirize ari ay'umukuru w'igihugu cankwe ari ay'abashinga amateka. Ni ingingo rero zitariko ziravuga ko rumwe n'abanyapolitiki na cyane ngaha mu karere k'ibiyaga binini, bakibaza mbega aya matora ari mu Burundi ariko araba mu buhe buryo? Ese na yabashinga amateka na yabajenama b'amakomine na ay'umukuru w'igihugu ibiriko birakogwa ngaha mu Burundi bisa naho byayoberanye. Honorable rero Agathon Rwasa kuri ubu ngubu yashinze ntahe avuga ko umugambwe CNDD FDD ngigihe wahereye udodobereza abanyagihugu, ndetse aho anavuga ko ngo kuri ubu wamaze gufuka mu banyagihugu mu nda, harimo kunyonora amatungo y'igihugu, aho igitoro camaze ku muzi wiwe ngaha mu Burundi. Ibyo byose rero birashabuze cyane abanyagihugu. Gusa Honorable Agathon Rwasa ashinga intahe akavuga ko iyi ntwaro ya CNDD FDD irambiranye, ndetse ngo baba bagira bashake uko bazoyitembagaza. Honorable Agathon Rwasa murabizi neza ko bivuga ko yari yatsinze amatora, ndetse byanavuga ko ari washobora kurongora u Burundi, ariko bikavuga ko ngo yoba yaribwe amajwi n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD. Gusa Honorable Agathon Rwasa aje bundi mu kiganiro twagiranye yatwariye ko ari we ndetse n'abanywanyi b'umugambwe CNL bose nta numwe
azokwitaba ibijanye n'aya matora ariko aravugwa ngaha mu Burundi, ndetse banavuga ko bose atanumwe azotora. Gusa abandi bariko baravuga ko ibingibi bishobora kuzoba bibi kuri Honorable Agathon Rwasa ndetse n'umuryango wiwe, hatibagiye ndetse n'abanywanyi b'umugambwe CNL. Uno mugambwe murabizi ko kuri ubu uramunzwa Girkwishaka Anestori, gusa nawe biboneka ko ivyo mugambwe CNL vyamaze kumunanira, atazi iyo biriko birajana iyo biriko birava. Ejo bundi Honorable Agathon Rwasa murabizi neza ko ari we yasohoye itangazo avuga ko ubu ngubu agira azokwitose mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Anestori we ubwo yari mu myamamaza ejo bundi yavuze ko umugambwe CNDD-FDD uriko urababoreza igufa, ndetse ngo na cane umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi ari wo CNL, abanywanyi babo ngo bariko barakubitwa, abandi barakubagurwa. Emwe byari ibintu biteye agashavu kubivugwa nyene kuri uyu mugambwe wa CNL. Naho Reverien Ndikuriyo biravuga ko ari we ari kwisonga mu bakandida b'abaserukira umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Burunga mu matora y'abakenguza amateka. Reverien Ndikuriyo asanzwe ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD kuva kuri 2024-2021, aho rero yatorwa mw'ikoraniro kaminuza ry'umugambwe ryabereye Igitega ngo asubirire Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu. Reverien Ndikuriyo yarabaye umushinga amateka kuva mwaka wa 2007 gushika mwaka wa 2010, ndetse arongora n'umugwi w'abashinga amateka ujejwe ibibazo vya politiki. Yabaye kandi umukenguza amateka kuva mu mwaka wa 2010, aho mu mwaka wa 2015 yaca atorwa ngo arongore inama nkenguza amateka imyaka 5 gushika mu mwaka wa 2020. Mu yandi mabanga rero uyu Reverien Ndikuriyo yajejwe kandi yarabaye buramatari w'intara ya Makamba kuva mu mwaka wa 2004 gushika mu mwaka wa 2007. Mu 2013 naho aratorwa ngo arongore ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ngaha mu Burundi. Kuri ubu rero uyu Reverien Ndikuriyo akaba yatanguye mu myiyamamazo nk'uko tubibabariye ko ari we agira ngo aserukire intara ya Burunga nk'uko bishikirizwa n'amakuru duhabwa n'amasoko yacu. Naho rero Gervais Ndirakobuca kuri ubu ngubu we ubuzima ntibumeze neza, biravuga ko ahuye n'isanganya rikomeye. Gusa rero bikavuga ko yoba yakoze isanganya ariko ryagizwemo uruhara na bamwe mu bagize umugambwe uri ku butegetsi, ndetse cane ariko aradondwa agatoke imbonerakure. Gusa bikavuga ko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngashaka ukungene yo mutembagaza cyangwa se ngakamugandagura, kuko ngo amurambiwe ku butegetsi. Evariste Ndayishimiye afise ubwoba ntangereko Gervais Ndirakobuca ashobora kuzohava musubirira, nubwo ababirabira hafi ndetse n'abakunda Burundi avuga ko Gervais Ndirakobuca ari we yakagombye kuba arongora Burundi. Evariste Ndayishimiye we yagirizwa kuba yarapfukamye abanyagihugu mu nda, ndetse ngo atari n'ibyo byonyine kuko yababoheye amaboko imugongo. Aha bamagiriza kubijanye n'igitoro ngaha mu Burundi. Abavuga ko kuva yagashika ku butegetsi igitoro camaze gutangura kuba umuzi w'ibuye ngaha mu gihugu cacu Burundi. Ni ingingo rero ishabuza cyane abanyagihugu b'u Burundi. Bakavuga ko Evariste Ndayishimiye ngo intwaro ye irambiranye ndetse na CNDD-FDD. Ibi kandi binakaruka ko n'urunani Burundi bwa bose, aho bavuga ko intwaro ya CNDD-FDD irambiranye ku butegetsi, icoba kiza cyangwa se icoba gishoboka ari uko botembagaza iyi ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umugambwe uri ku butegetsi ari wo wa CNDD-FDD. Reka roshimire mwese banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri imbonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Imbonesha kuri bibashikiriza makuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu iperereza, mu gatekazi na muntu, makungu yakone ndetse n'andi makuru yose haba rikaravugwa ngaha mu kibano. Ndabashimiye, tubaza gusubira mu makuru agezweko.